Oya. Okay. Ini bugendana? Ya mbiri conseil hali abanyabugendana. Oya, sinayihaye abanyabugendana, yihaye abo mu kibimba. Ni wewe kibimba? Yanduka ico nabwiye abundane, turakundana cyane mudame naho ndi mukama. Uranyumviriza. Bambwiye ko bazocelebra le 21 octobre mu kibimba. Ndababwira nti jewe sindi muri gouvernement, sindi muri parlement, sindi muri donc la Sénat ensemble. Ese mwokwepesha date ntimusekane na leta. Le 21 ndabaye ngaho namwe muciye mugenda mu kibimba. Bari le 21 bashaka kugenda le 21. Wari mwabaje bahuza. Yumviriza. Jewe ndahanura ndavuga simbura. Ushaka mwumve ko atawusekana na leta. Ntawusekana na leta. Mbega ko kera bagira Rovende bigashoboka. None musekane na leta iri hajya kwa Ndadaye. Namwe muduge mu kibimba. Mbega urabatara arabakundira. Igahora abatari ni reye de l'exécutif muri profesi. Ushaka tuve muri ico bita babyita ngo iki gupingana. Ni mupingane n'urwego rw'igihugu. Il faut être complémentaire au modèle. Pas d'opposition, mais de la complémentarité. J'ai rero utumva ico kintu. Uyo yatubwira ijambo rikomeye, n'utavyumva ntabigwanye. Iryo jambo rya buyo n'utavyumva ntabigwanye. Mugabe w'amaboko wumva ntawugwanye. Iyo bifaze buyo yatrese. Donc shaka mumbe ko udashaka gusekana na leta qui célèbre le 21 gaha. Nabo tuko mugiye mu kibimba mbe uca hehe uca mu kamenye bakona ukaduka muri rubyo zakona hanyuma ni territoire dirigé par le gouverneur et par les affaires communales reka gusekana na leta yirundi munsi ico waranyumvise lazima tuzosubira mwishwanje muzosubira le devoir de mémoire yifuza ushaka nawe usebre ukomemore ico kejo ukomemora nta n'umwe ukikubuza mugabo ntugire nimugukane n'inzego wanyumvise mufaso turagusubiza hanyuma Justine ni wewe Justine d'ailleurs wese muze kumuma telefone turavugana kubera nabona ko bikenewe turaganira Justine que préconise la CVR par rapport à la guérison de la mémoire madame la CVR icyo twikoza cyane twatanguye no gusora la vérité kubyo uzi kubyo wavivye kubyo wumvise n'ibyo utazi encourager les parents bakuze gusumba kuvuga ibyo bazi kugira ukiri indwara mu kirundi bavuga ngo urabanza kuyirata kwa muganga atamubwiye ingendo ubabara nta muti mwiza aguha donc la sévère préconise de parler comme une voie de guérison, comme une voie de détraumatisation, et puis le prise de charge psychologiquement. Parce que, vous voulez charger mon tour, j'ai dit à la prière que vous avez l'observation, que vous avez journaliste, j'ai dit à la soldamisha bana, dans la 3, 4, 5, barabisha, dans la bantu b'imigozi, moi, urasubiye mu yarabarira n'abantu bose murabona barabona na murabona essayez d'observer tuvuye mu iparuwase yitwa Muramba muri Muyinga paruwase Muramba niho abasoda baje kurasa herere musenyeri n'abapatiri n'abakirisu ari baserebra musenyeri herere yavuye mu Muramba n'amakuru cyo mwishamba ushika ku diocese mwuga ushika abantu bamwe mu barashe umwe sidamubona ndekende kumubona yaciye amyoko umubiri uwo mubiri urera muzoganire n'abasoda bato bace bakoze bato babwira abantu qui ont tué les enfants
qui ont tué les bébés, qui ont tué. Hano bagiye mu sacrifice ya kwambara impuzu za patiri. Ibyo byarabaye. Cause avec les petits militaires, les petits policiers. Azavuga ngo bora n'umukama. Hostia karya. Agaheza agira. Umusipi soldat. Mwari muzi ko kubaka iyo geste n'isengero. Kubaka iyo geste n'isengero. Igihano n'umenya niyo giturutse. Uhitanwa na balle perdue atangwano iriko iraba dans les environs. Muzoganiriza abasoda bato bato b'inshuti bazobabwira abantu bikomorose kuri terrain de manière itajana na règle du combat. Bababwira umuntu yishe le bébé mutamakazi cyangwa gusenga mu isengero avuga ngo kandi mukama akambara turi ya patiri mu nyere by'abagenda. Ni haramu. Ni haramu. Idrisiko ni haramu. Ndajarutse kugira ntsingere Justine aba ouvrier sévère bijya bakora biragoye biraremereye siko bashaka kuvuga abuze ko hirya y'ejo nakiriye umuntu ari muri congregation cyangwa association yitwa ngo Padre Pio ari association yitwa Padre Pio abantu basenga ari mu muntu yari ari kugenda yubanza Tarcisse Niyonga uramubona yari ari guverineri mu kubanza muri Sierra baje gusaba severe bahere kuri perezida kugira badusengere barabye ibikorwa dukora kudusengera bahereye kuri perezida babita bari intercession pour la protection c'est bien avyita pour la protection kandi narebeye mu shwanje narebeye ko era projet kuko ndababwiye ijambo rikomeye ngaho ubusama bufata udutera ubwoba. Ce sont les témoignages. La veuve qui parle. Dans ce belle image, le mari midi arrêté, tué à 14h. Le tueur vient prendre le véhicule à 15h. Le même tueur vient violer la femme à 18h. Le même tueur vient violer la femme à 18h, 19h. Hachabama abana badasangiye ubwoko na bamwe ba mbere parce que le mari est mort. Bagasangira itongo badasangiye papa. Aba mbere bagaca kwinuba uwo mushasha que la maman a mis au monde sans le vouloir. Terateranya ni ibintu muri langage international bita les questions transversales. Muteranye mwiyoroshe mwumve ibibazo biri mu gihugu. Aho se mvuze spoliation, gutwara amapropriété, gutwara amagasin, gutwara umuduga, gutwara amakonte, n'amakonte barayatwaye. Amafaranga ku makonte barayatwaye. Aho se mvuze abakobwa ba 18 ans, 15 ans, 16 ans qu'on a enfermé dans les villages de Bujumbura, de Gitega, et qu'on violait de lundi à dimanche. Izo réalité ushaka gutora muri enquête. Niba abakobwa bamurekuye ngo baramuribeye chez elle le sexe ne dit plus rien. Abize psychologie baranyumva. L'amour avec un mari ça ne signifie rien. Parce que cette femme a perdu l'affection depuis cette enfance, cette jeunesse. Il dit c'est ma question. La question n'a pas oublié aussi. Comment nous portons ça? Comment vous pouvez guérir tous ceux qui ont encaissé? Je sais que vous avez encaissé. Vous avez fait ibigo. Mucha mugenda kutideshajamo yamukire ngira mubwire ntiturashika kure ariko nta ngishimwe cyangwa zibiri inyishu ya mbere il y a ce que nous appelons les acteurs de la réconciliation hors CVR, notamment les acteurs de la réconciliation hors CVR aho tumaze kuronka ni diocèse de Ruyigi à travers commission justice et paix. Diocèse de Ruyigi est en avance. Il est de Corana ni mi pareke Gitega.
ikoze ibintu bita les comités d'opé urayizi mufaso sizo witwara maintenant mitareke sizo witwara ubu nshaka iri gutega ribaze makeruko un peu wigi un peu ugendana etc bagize ibintu bita comité d'opé baca bashiramo n'ingene abatueur b'ibyo bakoze aba victime batanga pardon abatueur bagasaba pardon. Je naragiye mu Ruyigi mu misa imuriza où le tueur dit c'est moi qui ai tué X, c'est moi qui ai sauvé ABC. Mugabo nabasokemeje kwica se wawe hanyuma la veuve dit naramupardonye. Hari ibintu byinshi mu gihugu tutamenya, mais ça ne suffit pas, il faut une dynamique d'ensemble yambrase igihugu kandi turonka abapartenaire benshi b'abarundi ngira mubwira ikintu ko bikiri muto mu myaka ibikorwa byacu abanyamahanga barabitinya cyane, même l'accompagnement budgétaire ne vient pas parce qu'il y a magufa abateye ubwoba kubera ko abateye ubwoba parce que byaba ari bari bamwe ils ont attisé aujourd'hui birasohotse 49 ans après. La vérité est dure pour les Burundais, la vérité est aussi dure pour les partenaires du Burundi. Parce que l'ONU existait, l'OUA existait, l'Union européenne existait, etc. Donc chacun vous dit la lecture complète, géopolitique. Hanyuma, Madame Sindebe, les ouvriers de la sévère, nous savons que nous faisons, il y a un terme, nous faisons un travail qui nous travaille. Nico gituma dusenga chaque matin, nico gituma dusenga duhereje kumugoroba, nico gituma bajya kutwigisha gusenga. Nous faisons un travail qui nous travaille. Ahubwo turandire furubwe duteruka kamorari. Nous faisons un travail qui nous travaille psychologiquement. Ico ndacemera gose. Madame 72 93 mon mari est retour, mwebwe mwaratumaze severe kwa globalisation. Ndamubwire mwebwe mwaratumaze kukivuga. Ni signe yuko l'absence de vérité sur ce qui s'est passé, l'absence de vérité sur ceux qui l'ont fait, ituma justement le flou permet d'accuser l'autre qui est innocent. L'absence de vérité niyo favoriza ko ujya muntu muhuye aglobaliza ko ataka kandi utari bwabwo. Ingorane rero nizo waramaze kubona yuko abanga la verite bashaka ntitubisohore, abanga la verite bashaka ntibisohore kuko bisohotse il y a une partie du mensonge qui disparaît, bisohotse il y a une partie de l'hypocrisie qui disparaît, bisohotse il y a une véritable réconciliation qui peut s'amorcer. Urabyemera mufaso Justine tuzobiganira hanyuma rero utaranyuka wanyuzwe ndagushimiye. Donc mwebwe baratumaze ni signe ko tutari muri vérité partagée. Vérité partagée nagisigure ku bantu bakuze bashaka kubikurikirana ibintu babyita mémoire blessée. Iyo ukiri hutu dans ton camp bavuga yuko ufise mémoire blessée de hutu. Iyo ukiri tutsi dans ton camp bavuga ko ufise mémoire blessée de tutsi. Haca bico bita mémoire parallèle, une mémoire de hutu et une mémoire de tutsi. Tuzokira muri twabasho bita mémoire partagée. Hamwe wa muhutu ababara kwera umututsi yagiriwe nabi, wa mututsi akababara kwera umuhutu yagiriwe nabi. Ubu turashaka imico bita mémoire parallèle et donc une lecture des événements qui est parallèle. Nizo ngorane zikiri mu mufaso de Justine. Grandeze fosse commune 96 abapfuye ni benshi. Question Kamenge iramubwira ikintu gihambaye kandi nyumve amafose commune yose mu Burundi y'amakrize atandukanye yabaye mu Burundi nituzopfa tuyamenye yose, impossible.
le peu de fausses communes tuzomenya ni fausses communes baturangiye ni fausses communes zimbwe habona un peu abantu kabibona ni fausses communes abayibonye bo bahutse kuvuga. Conclusion par rapport aux fausses communes. Hari n'amafausses communes azomenyekana après 100 ans. Bariko bararima, bariko barashinga ama etage à 20 niveaux, bariko baratrasa autoroute iva Bugendana ije Bugenyuzi ija mu Kirundo, kubera amafausses communes yose ntizova tuyamenye, kubera abarundi ntibari prêt kuyavuga yose nayo bazi. Hanyuma abarundi bishwe bose ntibari mu mafausses communes nakivuze. Hari abari mu Nzuzi, Seguvyaye, Ruvubu, Ruvyiroza, Murembwe, Jiji, etc. Toilette, s'il vous plaît. Aho rero sinibagiye abari mu mashamba basambukiyeyo. Tuvuye Bururi, abantu benshi basambukiye mu mashamba. Jiji, Murembwe, Seguvyaye, abantu benshi batahuye Seguvyaye. Muri Seguvyaye les témoins utwetutsi batubwiye bati baratayemo abantu baratama abantu gushikaho uruzi rubura ingene rutemba. Seguvyaye bakuri province umanukuje mu Rumonge haragize ehe kuzura imivyimba ikivyimbye ica yugara imaze kuvyimba ica yugara hasubira amazi kubomoka iyo ukuboko gutanguye gucika kugenda ukuguru bucitse kugenda niko vyagenze. Izo reality mwe mukiri bato muvyumve. Jiji Murembwe nari ku Rumonge mwafi ya Savonoro harya barataye n'abantu. Muri Savonoro hariyo fausses communes turarimba. Akodo Savonoro hari Régie des Eaux. Hari amafausses communes 5 ya 93. Uranyumva? Ngira bandanye Kamenge Bubanza nashaka kugira yuko Bubanza twatoye kubera ni ku isoko ni opération yabaye conduite ba abanyagihugu bagabatwara mu stanteri ordre militaire hari haje kuba une zone d'attaque ngira na resume ikitwa haje navuze ku isoko navuze hitwa Kivyuka 96 nama attaque yo kwicana yakurikiranya afatanye na Bugendana hakurikirana na Teza hakurikirana na Kivyuka niyo attaque yakurikirana basanga umusafu y'abahutu ejo habaye Abatuzi ejo haboya niko byagenze.